Anita genda gukunda n'umutima wanje wose onyemerera tugakunda ivyo neze reka kwerura ibitama mbe umuntu yakwise bitama yisunziye yisunziye ko mata n'umubyibu bufise we mwenyewe utse kundesha ikabutura vyukuri imbere yuko uza kundesha ubwo banje kwiraba uzi ko je ndiyarara jewe ndiyarara bitama jewe sindi wa mukobwa mwe bawundi areshwa n'uwari we wese canke no nza kwemera umuntu ari we wese ihere kwanza ku kamambiri urabe ikamambiri ikabutura hama uze kuresha Anita nta baragowe mayibobo zose dusozo mu ngamba ni quartier nga diza kuresha jewe Anita ariko unafise ubwenge wewe gwabanje kwiraba imbere yuko zanga mu rugo ngaha Anita n'urukundo rubitera urukundo ntagufise sinobaho no mbe umutima wakuva ngo uratune warapasutse sinoba ntusanzwe ubayeho tutaraje nawe tudakundana ntubayeho mbebwo ubwo bujyajya n'inyabakire bujyajya gukundana samahani sha nimba waziye vuga umuntu akuzimurure ufata kayirugende afana netegese natse n'urukundo rubitera bitama mbabajwe n'umwanya wanje natakaje nshenga hamvugana nawe mvugana uburofa gusa n'intebe naguhaye rimwe kabiri wagiye Anita nawe nyerukanye genda gukura ndakubwiye nimba udafise ugenda kurondera utongoze nundi munsi ntudutumbere ngaho je kurusha Anita tumukugenda himbirwa ubuhimbiri buza kwitusa ngahanye mwamwe nafise ico mu marira wewe ufite iki wo marira wewe iki wompa usaze no kwambara nkama nguje kutongoza umukobwa wangurira iki we ufise iki ara Daddy Oui Sanda huye n'umwako Mashiri ndahuye n'umwako n'igitondo yaraje kukwishuza basi afamaza kunishuzaho mwaje kundesha umutima wangu warapasutse umutima wangu iyo mitoma afise imitoma yindi n'umwana wa mbere yoza akayivuga sinabona ukerura amasheti sohora ndarinzi ngo nigitangaze yo kwara nguko ngahamuri kandi bwamenyereye hari umunsi niko nzobwishiturako ndabereka shy boga fisi ega ntibazije ko nkunda ntibazi ko nkunda iboga yiyemera reka shade ndafise umufungo mwiza wa wundi hamwe na dunga ngamuri kate nkabemeza bavuga ati respect nakumva ngo ntibiryoherewe oya nukwenda bigerewe cyane none ndeka kwishimira ko bisoma sha asanyeza ureka jya kaje ngo ko nitwe bitama ko nitwa n'ubukabutura bwaboze niki two bitama usaya kuri sanya nyene abo beshi bariboma ndakubwira fisi umwere nzomuzana enjura pamwe nzomukuzana umurabe deli niba mura turi kumwe uzavuga ati sha ani ntiwihenze n'umuhungu afise ibyo bintu afise amahera wewe yambaye uravuga ati yego gusa kisha akunda kwicisha bugufi mugabo afise amahera afise nkiyonzo wewe urabona uyu uzomwisemba atakigukeneye nawe nzokenera ndakubwiye ikintu kimwe uzomwicuza uzokwicuza ibi byose uzobona ingaruka zabyo werindira kariyoma uragusimbuka z'abagabo n'abagabo wanyitegera iki ndaguhomora hanyuma ukarera bakubwiye ko nza gukogotana n'abana ariko mama yahago abona ashenze ya fresh bra ya fresh mama kena ariko ndumva induru ngaha sinzi n'induru nyahiye
Mani nagakotora kakagugu. Iyumvira agakobwa karanyiteze ndagatera inda. Maze kugatera inda ndakabwira tumviriza rero. Amasezerano twasezeranye ntabwo twarinda. Mugaka kare twari. Ndakabwira tuje kuyikora karanga. None ubu karambira amarasi. Rasyo yi. Kwanza tubango tudondorane. Je banyita bitama. Mwene wacu. Wewe baba kwitande. Bayitwa Danje. Danje. Kanda kubwiza ukuri. Niba vyashitse kujya mukobwa ari kumufasha. Kubera wewe ingene nakumvise ingene numvira iki. Kujya mukobwa aragukunda. Jewe kuva natangwe koresha. Sindaronka basi n'umukobwa umwe basi. Aza kumbwira basi ayo majambo. Basi n'umukobwa yaza kumbwira yimbanye ni gwawe. Wowe amurozi tange kuvuga uko. Ashaka kumbwira yuko wabuze umukobwa wokundana nawe. No kuri kw'Imana. Kuva navuka umukobwa ndeshe. Aranyankira. Braza ahubwo wewe usanga uya mwana ari uwiwawe atari uwanje. Kuko none niwe mukobwa je nawe nabonye. Wumvise uko twari ko turashwa. Ego kubera je mbangaye ni magara. Mani jewe nta mwanya mfise wo kurera abana. Umudema mpaye nyene ndakubita nkire. Ariko mutavye si byiza. Ibyiza n'ibya. Ari kuganira n'ujya mukobwa karera umwana. Nimba wakuranye umukoshi imani je nta mukoshi nakoranye abakobwa baranyisuka ko ari beshi. Sawa? Urakoze. Abandi bahungu barabaronka abakobwa ariko jewe. Nimba je mama yamvyaye meze gute sinzi. Abakobwa barenga 50 je nareje na numwe yarankunda. Ko dushaka ndakubwire ko dushaka nkora iki kugira ngo basi ushobore kuntahura. Pe. Oya, Jesse shaka. Kuva nakubwiye ko udashaka kuntahura. Be hari ikintu nakimuransaba ubone ndakikwimye ariko. Ikintu urambwira ndagukorere ubone sindagikoze n'icyayi. Be ikindi ko ndagusaba ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje. Kuko udashaka kuzamuhira ngo bakubone. Ushima ko twanaduhira mu buhira nkuko nyene. Okay, ariko muhira uhorutse. Nanje ndarambe kumanzi wanyu nawe udashaka kuzamuhira wacu kubera iki kibazo nyabaye. Ikibazo kiri. Isaba kimbire basi ndakimenye. Uko sishobora kuvuga ngo twanaduhira ngaho buhira dusubira ngo nkazi wanyu. Okay. Ngene basi. Be oya mutso je udambwiye banzubira. Please. Mbwira hama jewe nimba ndarambiwe wayiruka amaduka ariko be ushaka nzi wanyu ndakumara amazi gute ubudiki amafaranga hari ibyo ushaka gukemura kwanza imbere yo kuzi wanyu be hari ibintu ntegerezwa kuza nzanye wanyu sinshobora kuza imbokoboko kunyene harakenewe envelope y'umuvyeyi kuma mvuze uko umuvyeyi wazobone basi ko yavyaye neza Kino nsoza mushika cyane Udashaka kuntabona udashobora kuyumva ko nanjye mba nkeneye nanjye kuzamura bakumenye reka n'agaciro kanini cyane mu ntara ariko nivyo ndiko ndategura birarenze be birarenze ndumva none ko nzoba ndagoye agaciro ahubwo gusumba uko wewe wari kurabike kandi urazi ko ndagukunda ndakunda bimwe bibi ndakunda cyane akenda biti gusa reka nitegure sawa hama ndashaka bakubone ndashaka bakumenye bamenye umuntu dukundana wari we ariko rero musenda ntiwumva kandi urazi ko atawundi umukobwa afise nkunda atari wewe urazi ko ntokuvanga urazi ko ntoguca inyuma ivyo usanzwe ubizi rero ivyo norondera ku bandi urazi ko bifise niyo mpamvu ntashobora kugira ikintu nshobora kuja hanze urabizi tuza kuvugana sawa Hello Deli. Oh now yo. No kujisho. sibishasha Mutse ko nabandi umwanya biragusabira. Mama kumwe.
azi ko ufise amazina ashushe nawe se ndabihera genda yikubwire telefone banze ushira we nawe mbarira mfanye na sheri wanje nguti yankoreye iki kuri kino Chubito Chubito alias yampaye ibyo bintu delisia we yangu yamarabu yambembereje hewe habuze gato ngo anyoze anampeke bazikibaza ivyo ni wabye ko urakiba wishima cyane ibindi ndakumenera kabanga vuba arazana inkwano mukare azi kumba muhira mbana mama mbana nyine n'umuryango ko ntazi kudupanzisha ako nizere ko utamenyera ko azoza mvisikia wewe utawuguruka mu mutwe namubwiye ati kare ahubwo nguma ndamumaniriza zo ngahaze namwirembesheje kuno munsi ndakeneye bye muhira bakubona kugira ngo abone umusheri wanje bakubone nyine kuri boga abone ko uri kira kitu nyene mbona gize fo anika abana bakobwa kenshi dupanze batumana n'iyindi imaje akanezereza umuntu wamukundanye ntumwishuke ko upanze ndakwinginze nimba utarabimubwira ntubimubwire ivyo vy'umuvyeyi kuzoza kugukwa ivyo ni ibintu bisanzwe urashobora no kuzomubwira ati muhira navuye muri famiye umubwire ko ngaha basi bari muri famiye umubwire ati nagiye muhira ingukwe muhira agusange muhira aho uvuka mugangaha umva anika ndagusabye nimba uwo muntu umukunda ntumwiteshe ntutuma kubonamwo iyindi imaje atari nziza by'ukuri nk'uko wafashe decision ndagusabye ntumwishuke ko upanze ubwire ko muri famiye ntabwo azogenda muri famiye hano urebaza ko ugenda akaruka sindamubwira ko dupanze ntuze ugende nabimubwira umanda nyenda mudusha dusha ndamubwira ibikiriki mugashana ndamubwira byose cyane nanjye ndabona sare bugeze usane bigenda ndagufise jewe urumva ndamuhenda nkundi ko ndamubesha ngo ntumba muhira cyane baza neza ariko anika umuntu umukunda utamuvanga kumubwira ibijanye na famiye kumuhenda ibintu y'amafaranga ukeneye nibaza kandi ntabona ko nabitama namwanjye ndamukunda siri umva bya bindi byo gupfa ndamukunda byavuye hamwe yanyambika imitaho cyane baza katakibaza gikuru no kumukunda icyo nacyo kubesha mu kigo famiye bisanzwe ibyo umuntu ntabwo abavyitaye amakuru yose nduma ndagushikiriza kari uzofasha byose yo kuri genda hari kandi ndagufashe telefone yawe rero subira ku murongo cenge muri dushe wangu njye muri dushe cy'urubuga gato ngo mace njyama nduhuka nakumbura uvuye kurya marago we cyangwa runteye inkuru no kwimana twerekana kera abashara mwenimbuye mwe byadashe urambwiye ngo tuje kwa muse umwana tageze araza kunyibuza mbwiye njohego shaku tugende kujyayo reka n'umuntu gashaka n'umuti wamenye ndaguteye inkuru akashara reka sinagiye aho naho aragenda kumuraba ngiye nsanga yari imutse yarahavuye sasa nje ndasanga umama yakunda kumpresenta ko ngo ni mama wiwe hewe nsanga bwari ububeshi na kintu nakimwe umva ivyo yambwira byose nta muco nasanze yarambwira mu bintu byose yambwira hewe n'umuyesukro umwe wa danger nimbwa yiberengaho nyewo kashareka mvuyeyo rero mvuyeyo imana sisange ndarani imana mvuyeyo caturora mu ibarabara hewe namukurije kwijambo ry'umwana basi kumuha basi umwana n'igihumbi uravyumva yambwiye rabitwara si umwana wanje ibiki n'ibiki nitwumvikanye ko tuzovyara sinzi si wanje sheri yarambwiye hamwe n'amatwi yakwa kuziba yihakana umwana anko umwana nganuku atari wundi akeneye amata akeneye dupampasa twa buri mwanya uravyumva sheri iyo umwumva mu mwanya wari kumigwa yarambwiye hamwe gahubwo imbwi moyo umukoma wiberenga onye sumungushe n'umuyesu imbwa y'umukoma imoye yiberenga onye wenda kuko ntabwo ndumiwe reka nakubwire shafisi ibishoko twemera mu ngo nkuyo yakana umwana nkuyo sheze kumurondera ndamurondera kandi ndamurondera ngo umwana wanje namubwira ati sinzi upfa ndakurondeye kandi ati kandi umwana wanje ngo yushaka umuntu atamuhanye atamusomesheje agushe umvitse gusa ndagusaba ikintu uri yarekana na umvikana nawe je biramusha mwana nzungurira kandi azokura kandi azongurondera we imbere ikintu renda gusabye n'umukobwa mugenzi wanje sinifuza ko nabonye jewe wewe wabibona
ntuze wigere ukundana n'umuhungu utazi wabo have ngo umenye amakuru y'uwo muhungu yose n'ayahe kuko benshi njyajya n'abaziko baba bishaka nyene bidodereye baheze hama icumu kuvuze ikintu kizima ni guca ubwenge abashaka yidodereye yirira umunyenga yiheretse hama yigira guca ubwenge vrema gusa rero nje mushori wanje masheri arankunda n'ibibi namaze kuja iwabo yarapresence ntazi iwacu ubwanya bw'imere nakuntu naze kashori waratomboye kandi nukuri iyo shase aho yaramuze yitesha uko niwayitesha uzoromeka cyane sinshobora kwitesha umuhungu muzima nkunda noca mba nkundi gute nomukurahe ko benshi babaye ibisimba ari abantu biwanga bigendera uko onye waratomboye pe cyane ndamukunda nibi uzi umukunde cyane mbona nawe sheri dutahe bebe nuko mwana wanje ariko nawe urasarisha cyane ariko mama asarisha gute ukamara iminsi nganuku nukuza kuraba mama wawe bikakunanira erega ba wibuka sha uraruzanire n'ibihumbi 5 ndabe ko nogura n'utujumbu n'uduharage wibuke ko ndagufise urumwe mwana wanje niwe w'umutima wose nahereje kandi nije nsigaye n'ijisho ryawe kubera ikintu kimwe kiriho wigera umenya ko ukene mu bantu ati mama kuva nje hariya ngiye ku kazi ko atana kimwe ndigera nkora aha rero wirirwa wicaye kuri ngirirwa nicaye aya ibyo rero byo kwirirwa wicaye rero nibyo ntashaka kukumvira honyene niyo mpamvu ndakubara mu nzanira umukazana ukanka kuzana raba uriko urasaza ndijenyene mu rugo ruzu irungu rirankubita nkicwa n'irungu nkabura n'umwana yomba ati mama ngo nyokuru mushaka kurya nyokuru mpapo nkamubura mukabo raba uri gusazira ubusa uraraba basuzonzanira n'umunsi umuzanira umbwira ati uyu n'umukazana byakugendeye gutega mwananje nimba urwaye none byakugendeye gute nimba ukomeye ndabyiyumvamo nyene uramutse nuko bucimvizimera mu mutwe ukananirwa n'agakubi basi n'ubusa umuzonzanira agakubi ati aka niko gasheri kanje mama reka nitonde ndira ubusore yani nza n'umugore afashe ariko nzi ko umugore ari kirumara mu rugo ibi byose ubivugisha ngo nta kazi ufise ngo wirirwa wicaye hamwe woza n'umugore ntusubira kurera amaboko ko tutangura kwiyumvira ati ufise umusheri akeneye amavuta akeneye kwambara erega nirungu nawe rirakwica urafu umugaruka tuyibanire ngaha ko byose byananiranye wapi mama ndazorindira hariya kwa shenge wewe byose uragwaye intinya uragwaye intinya mwana nano dukobwa twose tuzuye mu gisagara warabuze n'agakobwa na kamwe woresha abantu mama nta numwe ndashima ariko cyane ntuzi kuresha kuresha ari ibintu bisanzwe none abandi bo nibaresha noresha mu abandi baresha gusa nta numwe ndashima igihe nashimye nzokuzana ubone uwo nashimye cyane nzogukundire basi ndakuronderere ntamanzane ngaho urabe nzane ubyumva gute nze ndamuzana yemwa nkundira basi ndaraba ubusore bwawe bugufuriye kubusa cyangwa nkumva ndikunda maramara n'ukuri okay mama reka nzobyumvira hanyuma nzokora yewe wabukoze mwana marena cyo gutwara ko wari kuraka manini ariko mwananje aho no gusabye wewe akaba ari cyo uza gusaba uracyari muto ufise amaboko yo kurondera mama uracyafise inguvu abitse menshi ariko aya nawe uravye imyaka mama ufise niyo ufise ubona bingana abantu bafise imyaka myinshi mama bafise amafaranga menshi yo je narakurondereye warayamaze areka narakurondereye kugira ukure ugere ngaho nibaza ko ari coro mama reka ndakureke kandi guherekeze mwananje ngene narinda gukumbuye gusa uzogaruka unzanira umukazana
Asha n'amafaranga yanjye uzoza urayaronka. Je uza kunsaba amafaranga ari wenyene wapi? Naenda tulibagiye kwa nandiko hakeba. Sawa? Hagarara tutuvugana. Wino mujama wanje. Umujama wawe. Kuva ryari umujama wawe? Shaka umbwire Shadelisa, uwo muntu ni igiki muhuriye mupfana ikibasi. Kumbure yoba ari umuntu jewe ntazi muri famille yanjye. Mupfana iki? Anita nabirenze. None uramuzi kumenga uri kurankarira cyane. Nta kibazo. Niba umuzi ushaka kumbarira. No, gusa kwari ukubazo bya numve ko ari cyo muhuriye ko tu nta kindi kintu. Sawa kanje gusura. Sawa genda usura turasubira. Hey! Kugenda nk'umuntu wataye rezo sinzi si ubabaye. Ibintu mu mutwe bindenze. Sindiko ndavyumva. Wabaye ikiyani. Uzi ko nabonye ifoto y'umusheri wanje mu telefone kwa Delisi. Nutwenga n'ibindi. None ivyo nivyo bituma ugendagira ubwenge bwose watakaje. Ifoto gusa. Guteshita mu telefone kwa Delisi. Cyashitse mu telefone kwa gute? Ushobora kuvuga ko ukabura nyene ugavuga hera nyene ugashira. Pole. Gusa rero umviriza Anita nakubwira. Nubiteye akazi k'umwanya cyane cyangwa uvyumvire ko ubikore ukuri kurabikora. Uretse mwa kino gihe hari amagroupe menshi y'abantu baprepara ama-anniversaire urabizi. Ishobora kuba yashyitse muri telefone yiwe nawe atabizi cyangwa usanga nawe nyene ubwiwe ntiyarazi kugiye foto yararimo mugabo nawe utakaza ubwenge ushuhe urungure umuhungu kandi ntabwo namwiyumvira cyane akomara yanjye ntabwo ishonyere ku muhungu uwari we Shami ukuri ndamukunda n'umuhungu mwiza cyane n'ukuri nshobora ankunda nawe iyo waraboze n'ukuri yandika nawe numva ndemerewe. uruhuka basi Naringiye wiwe. ruhurira Twari umutwe guserebura ruhurira umutwe igihe usanga n'irya foto wabonye nawe nyine yataje uri kuri muri telefone utujyana n'ibihura bizi yo bana we nukuri sawa akuze kundabisha sinahana ringiye kwa John nuko kuma kari guserebura ntabwo usubira inyuma ahubwo ngo tugende Amashusho ndakubatikiranye. Umengo ngino misi usika umeze. Simetse neza gutari. Mengo nutiyitaye ko Let's go kwita. nakwandikira ntiyandikira nagutelefone mu telefone habaye Uranzi ko mba ndi mu kazi kenshi. ndakubatikira zoshera. Kera tugitangura gukundana akazi wari ufise. Ubu ni wasi akazi gasigaye ari kenshi kubwo ushobora kubura na bonjour bonsoir ya sheri wawe. Ndatsinzwe. Byarashitse uganitse usubira. Okay. Hamwe n'ibyo ndashaka ufise objectif yawe n'abandi nawe. Ibintu byo kwama turaganira ari message ya love y'ibiki nyinshi. Izi message za buri kanya zizodushikana neza. Batamusi mwe ndigera numva wigorana. Ngire intumbero ufise urukundo rwawe. Bituma nagenda. Ko uri gurakora kandi ndazi neza ko amafaranga yo kubaka nje nawe. Ndashaka kumenya rero ufise objectif yawe urukundo rwanje nawe. Ariko be ntiya impamvu kinyumbarira amajambo nkayo. Shenda kwa ikiraje.
maze iminsi nicara muhira nkiyumvira maze kubona aho usigaho nambwira umwanya byatumye niyumvira ibintu byinshi cyane rero wakubwira ngo nzogume mbone ibi bintu bimeze uku ndashaka ko menya ukuri aho guhagaze kugira ngo umenye aho twerekeza tureke kwama mu bihe byo kuganira ku matelefoni igihe n'ikinisha be ushaka no musita gusohoka byo gusohoka bitambiwe ntabwo bindiye umva cyangwa akaba wifuza ndagusohokanemo hama kandi no musita ugiye shopping be cyose urabikora yeah rero kandi ndavuga ko ntari nabitegura mu mutwe ndabyashaka gusohoka surprise basi be surprise ngoma kunyarukari ya fianza yapenda gukunda ntacyo no gukorera kumengo wachanganyikiwe n'amahoro kuri nisenda ko ntatazitereka nagiye kureba shewe nje ndamubura ndicara muhira numvira nguriranyisha nari ngiye kwasisa ibyo twe turatera inkota ndakubaza ikibazo ko umaze kumenyera nawe utasanze muhira ngo wicare muhira wenyine ntibikundira muhira aho uvuye muhira kubera atari hondi mbeho waragiye wapemve utembeye wewe ko nzi ko ugiye gutembera utamara amasaha aya 3 Delícia wewe cyangwa no cyangwa kubera ari umugenzi wanje twora twigana naciye kuraba cyampaho cyamanza guca mu isoko ngiye kwisigisha akaverne ku maguru ndabona rero kuma ngo bahari ibintu nk'unyegeza ndashaka kumbwira ni kuvuga wowe kudakunda wewe kubera ushatse kuvuga niko atamusi nurambwira ko ufite umushiri basi numve nibwirwa byiri Delícia afite umushiri yateye injuru azanuma ko nje mu kabare dusangire nawe Anita kujya mu kabari ntibisigira kujyana n'umusheri kandi n'abatari kumwe n'abasheri turanasohoka oya mbwabira ryoshye kameme isohokanywe nawe uri kumwe na shiri wawe usanga bisa neza biryoshe okay ibintu byose biba bimeze neza ndabizi kandi n'abakobwa nyine turasohoka natwe ubwacu kimwe gusa gusohokana n'abasheri ndabizi ko nabyo nyine biba ari byiza gusohokana n'umusheri biba biryoshe nk'ubusohokanye uri kumwe na shiri wawe gusa we nabyumvise ikibazo ufise ufise ikibazo cy'uko ntarakubwira sheri wanje urabona Anita buri gihe kenshi iyo turiko ndiyumvira nta bibazo maze guhura navyo by'abahungu biba bingora kumva ko no present umuhungu ku mugenzi wanje kubera urazi gupresent umuhungu ku mugenzi wawe akaca guhemukira birababaza cyane kandi biraterana igikomere gikomeye kuko uno musi nimba ndakweretse no uyu akampemukira nkakwereka uyundi biba bibabaza cyane rero jewe igituma gusigaye mvuga amajambo make kandi ubona ngenda mpoze nuko maze guhemukirwa kenshi gusa nta kibazo ntacyo bitwaye wandenze umukwereka ngira ikibazo kandi ndizera ko vuba cyane nzomumenye kweli ya nanjye nditeguye kuyamba n'umushiri wawe basi mbwira izina rye basi ndarimenye ku buryo nicara nzi bofe nyine yitwa ashaka kumenya izina ryiwe nute turi izina ry'umushiri wawe gusa nta kibazo izina nitwo ripfa kumenya umushiri wanje naco ripfa kumenya boyfriend Fabrice yitwa Fabrice c'est bon ndabyoye cyane dusubire muhira rero byasise ubyihoze reka tugende mu ya Fabrice madame Fabrice Fashe umaze umwanya munini ndiga wewe urambwiye yuko abagenzi bawe bashaka kumbona ariko amasaha yageze ariko ndazi neza ko bategereza banamubaze kuzana n'abashiri babo nibyo mwavuganye ariko tuvugane usigane birenze kuba biryoshye ndabona umugenzi w'umusheri w'umugenzi wanjye nabo bakubone rega kuko twakundaniye mu ibanga imyaka nk'iyo yose dukundana twinyigiza abantu batamenya nyine ndashaka tubishyira abona ko tuko twarabategura ku bana ubundi kutari wabiba nanjye birancanga sawa ntacyo birancanga kwera
neza bigenze gute none n'umusheri wanje nabwiye kandi ndabapresente n'umusheri wanje turakundana kumara amazingira y'abagenzi banje akore kumwe tubonye ndamutse abagenzi banje John. What? Fabrice? How many the Fabrice? Fabrice? It's Delicia. Ah? John? Fabrice? Christophe? John, even if you can get it. John, no, wait. John, we want. What yabaye Christophe kuri wewe? basi wamusangiye genda mutwe Christophe urashobora kumakanya nk'irenganira Si ndiko ndumva neza ni Fabrice. Ndashaka Fabrice. Sekura. Ah. Waraturaje kubona ko tugiye kuri bara y'iki. Ndakubaza kibazo. Gute ushaka kutugira ibara? oh Ujya Jean je Fabrice Christophe. Ivyo birumvikana. Waraturaje ubona ko tugiye kuba ibipopi byo gucinisha. Uyu ni washiri wawe rumbwiye. Akucho kibazo na kukibaza we ko ni wamutaka buri gihe nk'ishugo ryawe. Josike we. Washiri wanje nizera cyane. Delicia. Ashabwa surprise kuri wewe. None nanje bihindukiye kuba surprise kuri wewe. Bakugiriye surprise kandi byari bikwiye. Anita narakubwiye kirazira kuzo kwizera umwana w'umuntu. Iyo niyo mpamvu ntigeze ndagutapira umuntu. Ko nandi abitsiko nzohemukira. Ya Anita. Kirazira kwizera umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ukesha ibirangira hemaze. Christophe niyo mpamvu wakumubwira ngo tuyikishe wari tubikira ahagaragara kuba wari uzi kuri kurambanga kuko bavuga ibiharage John, kurukundo nagukunda. Ibi ni byo isema kungirira. Oh my God. Go. Genda. Ndagenda. Soni kinagira ariko nicyo nawe basi urukundo atabukarenze ku buryo utabukarira imirongo yawe ubwo si urukundo rukunda ukarira uko kose nimara amadolari yahora guha n'amamiliyari Chacha, urukundo rurababaza. Urazi Anita, umwanya n'umwanya nk'umavuga John buri kanya. Sinari nzi ko ari umuhungu nanjye nakunda. Nanjye naramukunda ariko ni hamwe nigeze ndabishira amarangamutima mu mutima wanje ngo ndabyereke buri muntu wese ndabigire publicity ahantu hose. njye nawe naramaze kumubona ko arakorera ibintu byinshi ntibishobora Nimuhore, please. Ibyo nimubireke bya John. Sindiko ndumva ko ari John wanje mbonye ngaha muno mwanya. No. Delicia, Chacha. C'est pas mon John. No. 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 basi utu tuntu twiwe yasize aturishe fagitire niyo wiwe kugira ngo bigabanuke Erega hari igihe byoshika ibyumviro byiwe bigahera kubera umwanya Amerika aranwa. Turabitsine turukundo nakunda John. Ico n'umurango ni John naririye. Etembera mu maraso yanje. Delicia. Anita, no. Ibyo ntihoze. Delicia. Chacha. Yese sate muri bihe. Gira umutima ukomeye kujyana. ubwana kiyanu rya jone wawe narije ndatinda gucicikosha n'ibintu we ubundi nawe mukiwe na benshi nta mpamvu yo kumenya. Sisi n'ubunye nanditse kari menu. Abahungu ni benshi bazo. bashobora kuba barimo bamaranye igihe kinini Naho bimenye umuhungu ni inzoka kandi cyane. Hari naho wasanga inyuma yacu hano n'abandi bashika batanu. Umuhungu akundana n'abakobwa batatu kandi babana mu nzu ntanamenye ko babana. gusa Anita Delicia ntarangiriye agafica pe
ufite ikofi je baje batubona sindamukira bakumva basanga no kuremba yarembe umwana mwiza kwe sa bashyitsi banje buno munsi kabisa Sawa mama none. sawa noneho nibiki kumenga wajorewe mbere nongeye gusaba imbabazi byabaye nibaza umwana amubona umwana wanje sa umwana ni kwawe ukabyara umwana akarinda atambuka ukazana umugore ukabyara umwana akarinda atambuka utaramunzanira n'umunsi n'umwe ari amarira yanje ya misi yose gusa byarabaye ko bimaze kuba gusaba imbabazi ko nakubwiye nabi umwana ndamwihakana akagaragaza yaje wabwiye kenshi ubona akunze byananiye n'umukobwa atari namuteye arongera ubwoba bwo kumubwira Chiza Sa my god mama Chiza. warateye umukobwa inda hamura mwihakana umbwira ngo ayikureyo homundi uno muzukuru wanje koko uno muzukuru wanje imyaka ingana umwana aranyanze wankorera iki mananje mama ndagusabye imbabazi n'ukuri mbabarire Hadi ubundi bwo twakiza ko jambye ko twagari. Chiza naryo rivuye he? Mama jambye ko yitwa Dani. Chiza uranteye umubabaro uranteye umubabaro mwana nikangaye nagusabye kuzanira umukazana ikibondo kingana uku wakijyariye mu gahinga mwana uranteye umubabaro uranteye agahinda uraba imyaka namaze ndi jenyene ngenda ndumwe nifuza nakuzukuru basi kombwira ati bibi mpapo kombwira ati bibi ndashonje umuzukuru wanje yarerewe mu gahinguku uri umwana mubi mama ndagusabye imbabazi mbabare amakosa nakoze ni menshi nishinze abandi bakobwa nibaza ko hari icyo kizombwira ariko nasanze byose ari ubuhombo mama Mama. Mbabarire. Kuko nanje yankoreye byinshi. Biteye agahinda. Ariko nk'umwana w'umuntu nabihindeye ndamubabariza. Ndakwinginze ko uri umubyeyi. Mbabarire. mukazana hanini ni wowe ufise ijambo kuko niwe wahohotewe niwe bafashe nabi niwe bajuragije haguruka umwe mu nda wambereye umukazana w'akarorero iyo ugize kuba ikirara wari kwemera ibyo ariko arakubwira ngo kurorinda umuzukuru wanje uno munsi simba ndiko ndamubona mukazana haguruka umwe mu nda rakoze cyane raba Chiza urabona ngene umwana antinya umenya ndi igikoko imbere yiwe kubera ngene wamweretse kutamubabaye kutarise umwana agenda ari umwana wa nyina gusa uyu yari umunezero wanje Chiza nta kundi ko mukazana yahisemo kukubabarira haguruka mugwe mu nda hama imana ibaci imbere genda muba kurwanyu murera uwo mwana okay mama
urakoze cyane nibaza yuko ngiye kwisanzura mu rugo nk'umwana w'umuhera nibaze ko ibindi birebire tuzogenda turabiganira ku minsi izogenda ego urakoze cyane mukazana karibu rero nimugenda mudashitse mu nzu n'ukuri aha ni iwanyu nukuri uze wisanzure kabisa hama nawe byakubaye ko ntibize bisubira genda muhubake rugume kandi ubu ndabemereye igyanzu mpangishije hariya umupangayi ntiyavayo uzoca uyiba mukuru umukazana nawe ngira ndaguha amadolari 500 uronka umutahe urarondera nawe kugira ngo urondere umuzukuru wawe mama urakoze cyane karibu mu nzu